Gatumba, ikena ry'amazi rirabangamiye abahaba. Ntakarutimana Egide adandaza ivyo gufungura mu nzu y'uburiro restaurant mu gifaransa, arabihomberamwo kandi yagura amazi yo kunywa gusa atuma mu kajaga kubw'abakiriya biwe. Akoresha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 ku munsi mu gihe asanzwe afise umutahe muto. Mu Gatumba ikibazo cy'amazi cyabakananira abahinga. Nko kwezi kurashobora guhera atani majy'amazi tubonye ku mabombo. Batagisibe nawe batumye ibido y'amazi bayizana ku noti y'igihumbi. Rombo ufise nka restaurant usanga urikoresha amazi menshi basanga uri gukorera mu buhombe gusa. Savyimana Sebastien arubatse n'abana batatu, nawe biramugora kuronka amazi naho aca yikora ku mazi yava mu kuzimu co kimwe n'abandi banyagatumba benshi. Uwo mushinga ntahe arafasha kandi kunguruza amazi kuba mutumye ibido akayirihisha 200. Bivanye nuko amazi abura keshi tuvoma amajoro ava mu kuzimu akanyagwa n'icuma, hariho icuma bakanyaga hama amazi tukayaronka. Sindayikengera Denise uwundi mukenyezi yaba mu Gatumba aratakamba ashimitse ko boronswa amazi ya regidezo. Hari haheze ukwezi atamabombo turonka, tugiye kuvoma ku majoro jika kubera yabari mu rupangu bagaca tubwira ati nimuturihe ibido desi. Tukaraba iyo bido turiko turarihira desa siya yandi twogesha abana, siya yandi dufata ngo twoge tuyoze yarababa. Twayatuma mu kajaga ibidi kadushikira ku gihumbi. None kwatabuzi benshi dufise dukora twinjizamwe amahera, tuzoronka ivyo bihumbi 2 dukuramwe ibido y'amazi, hama abana bacu nabo bazoca baja babaho gute? Aba banyeshuri bacu bazoca babaho gute nitwakorera ivyo bihumbi 2? Nka twebwe tumenye dukora akazi kisuka tuja kwitasha, mwumva ubu buzima aribwo. Naho amapompo afasha kuduza amazi yo mu kuzimu yagwiriye muri ako karere, mu rupangu rumwe niho hashobora kuboneka ayo mazi yayo ku buntu. Kwa kiufupi huu ni msaada Mwarabu ndio amejitolea. Naliona jijini barani ya Gatumba hamna maji. Hili ni shimo linachimbwa liko na mita 4 chini. Na kuna pipe na kuna tio chini. Maana yake mtu kama vile anapompea hapo, maana yake yale maji yanapanda kwenye pipe, kwenye tio yanapandisha mpaka chini. Maana yake huyu Mwarabu Mungu amjalie ametusaidia sana kwa sababu ni Gatumba pako ukame wa maji kabisa. Abanyagihugu bo muri iyo zone y'umugwa mukuru w'ubutunzi basaba ababijejwe gukemura ico kibazo.